Muy buenas tardes, amados Mwiriwe bakundwa nshuti amigos y hermanos, na bene data aquí en aha Bedia, muri Bedia Argentina. Argentine. Es para mí un privilegio kuri jewe n'ihigwe muy grande estar ridasanzwe con ustedes kubana en esta namwe ocasión muri uno para mwanya compartir con ustedes kugira ngo unos nsangire momentos namwe de umwanya compañerismo wo alrededor kuyaga de la palabra kw'ijambo de Dios. ry'Imana. Que Jesucristo nuestro Salvador Ese Yesu Kristo umucunguzi wacu yobahezagira mwebwe bakozi b'Imana ndetse na bene data muri hano, nuko aduhishurire ivyanditswe muri uno mwanya mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Leemos en Apocalipsis Dusome mu vyahishuriye Yohana capítulo mu gice 2 verso 17 ca kabiri umurongo wa donde nos 17 dice, ahatubwira hati el que tiene oído uri n'ugutwi oiga lo que niyumve el Espíritu ico dice mpwemu a las iglesias. abwira amashengero. Al que venciere daré Unesha a comer nzomuha del maná kuri manu escondido. ryanyegejwe, y le daré una piedrecita kandi nzomuha blanca ibuye y en ryera. la piedrecita Kuri iryo buye escrito un nombre handitsweko nuevo, izina el cual risha ninguno conoce nta muntu arizi sino aquel atari que lo recibe. uzorihabwa. Que Dios bendiga Ese nuestras Imana almas con yohezagira su ubugingo palabra bwacu kubw'ijambo ryayo, y nos permita entender. ikatwemerera Nuestro kuritahura. tema es Icigwa cacu ni el tiempo o tiempo de comer igihe co kurya del maná kuri manu escondido. yanyegejwe. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Es Jesucristo nuestro amado Salvador Ni Yesu Kristo umukundwa wacu umucunguzi, niwe yasezeranye darnos kuduha kuri manu escondido yanyegejwe kugira ngo tuyirye. así como también nk'uko kandi dice yavuze en el capítulo 2 verso mu gice ca 7, kabiri umurongo w'indwi el que tiene oído ati oiga lo que uri el Espíritu n'ugutwi dice niyumve ico a las mpwemu iglesias. abwira amashengero. Al que venciere le Unesha daré a comer nzomuha del kurya árbol de la ku vida, vyamya ku giti el cual es en c'ubugingo medio del kiri muri paraíso paradizo de Dios. y'Imana. Y en el libro del Génesis No mu gitabo c'itanguriro ustedes mwitegereze encontramos turahasanga en 3 lugares ahantu hatatu mencionado el árbol havuga de la vida. ku giti c'ubugingo, Y todos sabemos que el árbol de la kandi vida twese es turazi yuko igiti c'ubugingo ari nuestro Kristo amado Salvador. umukundwa wacu Él es umucunguzi, el árbol de la vida que niwe nos giti da c'ubugingo vida eterna a kiduha todos nosotros. ubugingo budashira twebwe twese. Por eso fue que, Ico gituma estando él en la tierra, akiri kw'isi nos dijo en San Juan, yaratubwiye muri Yohana capítulo 6, igice ca gatandatu versos umurongo versos 48 umurongo adelante, 48 ukabandanya o 47 canke adelante dice, 47 ukabandanya haravuga de ngo cierto, de cierto, os digo, nukuri el ndababwire que cree en mí, uwizera tiene afise vida ubugingo budashira. yo soy el pan Ni jewe de vida. mutsima w'ubugingo. Vuestros padres comieron el Basogokuruza maná en el banyu barira desierto manu mu y bugaragwa murieron. barapfa. Este es el pan Uyu que desciende niwo del mutsima cielo, umanuka uva mu como ijuru, para que el que de él ngo come umuntu awuryako no muera. ntapfe. Yo soy el pan Ni vivo jewe que mutsima he w'ubugingo descendido del wamanutse cielo. uvuye mu Si alguno ijuru, comiere de este nihagira pan, urya kuri uwo vivirá mutsima para siempre. azohoraho ibihe Y el pan bidashira. que yo le daré Kandi umutsima es mi nzobaha carne, ni umubiri la cual wanje yo daré por la utangirwa vida abari mw'isi del mundo. ngo bagire ubugingo. Ahora vean cómo Rero murabe ingene el maná que cayó del manu cielo yakora kiva mu ijuru para el pueblo hebreo ku durante bw'ihanga 40 ry'abaheburayo años, imyaka mientras 40 ellos iban mu gihe rumbo a la bariko tierra baraja mu prometida gihugu por el c'isezerano desierto, mu bugaragwa, es de figura yashushanya de Cristo. Kristo. Cristo es ese Kristo pan. niwe de uwo vida mutsima w'ubugingo budashira. Y ahora, Rero en el libro del Éxodo, mu gitabo cyo kuvayo encontramos turabona como por 40 años ingene mu myaka estuvo 40 cayendo pan del hariko cielo para el harakoroka pueblo imitsima hebreo. iva mu ijuru ku bw'ubwoko bw'Abaheburayo. Luego en el capítulo Hanyuma mu gice 8 de Deuteronomio, c'umunani mu gusubira mu byagezwe, Dios ahí Imana aho le habla algo al pueblo hari ikintu hebreo yabwiye ubwoko bw'Abaheburayo, y dice, iravuga
capítulo 8 verso igice 12 umunani umurongo wa kabiri ukabandanya aravuga ngo kandi muze mwibuke urugendo rwose ko mu bugaragwa uhoraho imana yanyu yabarongoye mu imyaka uko ari 40 kugira ngo abacishe bugufi abagerageze amenye ibiri mu mitima yanyu yuko muzokwitondera ibyagezwe vyiwe canke ko mutazovyitondera. Kubera iki kandi ni kubw'iyihe mpamvu yabacije mu bugaragwa imyaka 40 ntabajane neza neza ngo bakore muri Egiputa abashikana mu gihugu c'isezerano, ariko rwari urugendo rwari kumara iminsi ingana gutega migere mu mezi 3 bari gushobora kuba bashize mu gihugu c'isezerano, ariko Imana yabamajije imyaka 40 kandi iravuga igituma kugira ngo bagerageze abacishe bugufi kugira ngo amenye ibiri mu mitima yanyu yuko muzokwitondera ibyagezwe vyiwe canke ko mutazovyitondera. Nuko yabacishije bugufi yemera ko musonza araheza abagaburira manu mutari muzi n'abasogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo bamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ibyo kurya gusa ariko atunga n'amajambo yose ava mu kanwa k'Uhoraho. Kristo kandi akoresheje n'amajambo muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 4 no muri Luka igice cya 4 umurongo wa 4, igihe umugwanizi yamugerageza ngo amubwire yuko ari umwana w'Imana atibwira rino buye rihinduka umutsima. Ubona ko Yesu yarashonje amaze kwisonzesha iminsi 40. Rero umugwanizi yashaka ko Yesu amwereka ko yari umwana w'Imana, ariko Yesu ntabwo yagomba kwereka umugwanizi ikintu na kimwe. Yesu nta na kimwe yari kwereka umugwanizi ngo amwereke ko ari umwana w'Imana. Ico yategereza gukora kwari gushitsa umugambi wari wamuzanye, kandi yari yaje kugira ngo ashitse umugambi w'ubucunguzi. Rero Kristo yaravuze ati umuntu azobeshwaho n'umutsima gusa, ariko azobeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Rero imfungurwa ziboneka zisanzwe izo ubwoko bw'Aheburayo izo bariye imyaka 40 zishushanya ijambo ry'Imana, arizo mfungurwa zo mu gihugu mpemu, imfungurwa z'ubugingo bwo muntu. Kandi Kristo kuba ari ijambo yigize umubiri yashobora kuvuga ko ari umutsima w'ubugingo wamanutse uva mu ijuru, kandi yaravuze ngo ujya kuwo mutsima azobaho ibihe bidashira, no kuvuga ngo azokwamaho. Rero hakenewe ko abantu bajya wishurirwa ko kuza kwa mbere kwa Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana kuri ibyaha by'abari mu isi ku musaraba wa Kaluvariyo, bakamwakira nk'umucunguzi wabo, hanyuma bakoza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaronka mwe mu yera kugira ngo baronke ubugingo budashira, bityo bavuka bwa kabiri bavukire mu bwami bwo mwijuru, mu bwami bw'Imana, kuko nta muntu n'umwe udashobora kwinjira mu bwami bw'Imana keretse abyawe n'amazi na mpwemu. Ico gituma ategerezwa kwizera Kristo nk'umucunguzi wiwe, akoza ibyaha byiwe mu maraso ya Kristo, akamenya ukuza kwe kwa mbere hamwe n'igikorwa ciwe c'ubucunguzi ku musaraba i Kaluvariyo. Yesu yaravuze ati nta n'umwe aja kuri Data adaciye kuri jewe. Kubera iki? Kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kristo yaravuze ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta n'umwe aja kuri Data adaciye kuri jewe. Dushobora rero kubona inzira y'ubugingo budashira, inzira ija kwa Data wo mw'ijuru. Dushobora kubona ukuri uko ariko, dushobora kandi no kubona ko ari we bugingo, ubugingo budashira bwamye bugaragazwa mu mubiri w'umuntu mu kuza kwa mbere kwa Mesiya. Rero niwe mutsima w'ukuri wamanutse uva mu ijuru. Avuze rero ko ari ukujya kuri we, kuko niwe mutsima w'ubugingo wamanutse uva mu ijuru. Rero biciye mu ntambuko canke mu bihe bitandukanye bicengero ry'abanyamahanga, twamye tugaburirwa guhishurirwaho kuza kwa mbere kwa Kristo nka mana y'amavuta y'impwemu yakoroka iva mu ijuru kugira ngo igaburire ubugingo bw'ibiremwa abantu. Uko niko vyamye
estos 2000 años muri ino myaka ibihumbi bibiri yaheze mu rugendo rwacu tugana mu gihugu c'isezerano c'imibiri misha tugana no mu gihugu c'isezerano c'inganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi. Rero inyuma yo gukoroka kwa manu mu bwoko bw'Aburayi imyaka 40 hanyuma ikareka gukoroka igihe bari bamaze gutangura kurya ku vyamye mu gihugu gishasha, igihe bari bamaze kwinjira ku mbibe z'igihugu gishasha, Mose nawe agaheza akabagabanganya ngaho imiryango 12 yabagabanganije aho hakurya imbere iruhande ya Yorodani. Kandi none nihe abantu bari gushobora gusanga manu, kuko hari haheze imyaka 40 iyo manu yakorotsemwo iva mu ijuru kubwo bwoko bw'Aburayo. Hari ikibanza kimwe ahari manu yanyegejwe, kandi ni mw'isanduku ry'isezerano, hari naho Imana yategetse umuvugishwa n'Imana Mose kuyishira. Kandi ibyo navyo tubwirwa na mutagatifu Pawulo mu gwete yandikiye Abaheburayo mu gice c'icenda, aho yatubwiye ati nuko rero no kw'isezerano rya mbere no kw'isezerano rya mbere naryo ryarimwo ibirongori vy'ubuherezi rifise na hera ariko ho muri iyi si, kuko hari ihema ryiteguwe. Muryo hino harimwo ibiterekwa kw'amatara n'ameza n'imitsima y'ibiterekegwa y'amakuriyo, iryo ryitwa hera. Kandi hirya y'igihutsi ca kabiri gikinze hari ihema ryitwa ahera cane, harimwo igicaniro co koserezwa ku mibavu cakozwe mu izahabu, harimwo n'isanduku y'isezerano yometse kw'izahabu impande zose, irimwo urwavya rw'izahabu rurimwo manu. Ni hehe manu yari iri? Mu ngoro yari iri ahera ha cane mw'isanduku ry'isezerano, aho niho hari hanyegejwe iyo manu, kandi nta n'umwe yari gushobora kuyibona kiretse umuherezi mukuru incuro imwe mu mwaka, umunsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi, igihe yinjira ahera ha cane. Mu gihe Imana yamwemerera kugura isanduku ry'isezerano yashobora kubona mana mw'ubwo gwavya rw'izahabu. Imana itabimwemereye ntabwo yashobora kugurura isanduku ry'isezerano. Rero murabe ahari hari manu yanyegejwe, n'ahandi hantu na hamwe hari hari manu kiretse mw'isanduku ry'isezerano ahera ha cane. Nico gituma mu vyeshuro Yohana igice ca 2 murongo wa 17 Imana yemereye guha ubunesha kuri manu yanyegejwe. Rero dutegerezwa gusanga manu yanyegejwe hehe? Mu ngoro y'Imana, mu gice kihe c'ingoro ahera ha cane. Ariko ubu ihema ryubatswe na Mose ntarigihari, n'ingoro yubatswe na Salomo nayo nyene ntayigihari. Kandi ni mu ngoro niho hari hari manu, kandi yari iri ahera ha cane. Rero dutegerezwa kurondera ingoro irimwo iyo manu. Yesu Kristo yamye yubaka ingoro yo mu buryo bw'impwemu, ariryo ari ishengero ryiwe, kandi yamye ava mu gihugu mu kindi yubaka iyo ngoro ayubakishira ibiremwa abantu. Pawulo yaravuze ati, mbega ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingoro y'Imana? Ntimuzi mwebwe yuko mwebwe muri ingoro z'Imana za mpwemu yera, kandi ko mpwemu yera aba muri mwebwe? Rero mwitegereze ingene kandi mu Banyefeso gice ca 2 umurongo
wa 19 ukabandanya 19 kugeza ku 22 Pawulo aravuga ati nuko ntimukira abashitsi n'akavantara ariko musangiye ubwoko n'abera murabo mu muryango w'Imana kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana Kristo Yesu ari we buye rigumye mfuruka muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo be urusengero rwera mu mwami wacu muri we namwe murubakanwa kugira ngo muhejwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo ubu rero ingoro y'Imana ntabwo ikiri rya hema rya Mose canke ya ngoro yubatswe na Salomo ni ingoro Yesu Kristo ariko arubaka kandi iyo si yindi uretse ingoro yo mu buryo bw'inkama ya Yesu Kristo ishengero ry'umwami Yesu Kristo iyo niyo ngoro nshasha kandi ingoro yubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe na Salomo ni ishusho n'ingero zishushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo ndetse kandi zishushanya n'ingoro y'Imana iri mu ijuru rero ubu igishushanyo c'ingoro y'Imana iri mu ijuru ntabwo ari ingoro yubatswe na Mose canke si n'ingoro yubatswe na Salomo ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo iyo niyo ngoro y'Imana ngaha ku isi ishushanya ingoro y'Imana iri mu ijuru rero ni mu ngoro ya Yesu Kristo mu ishengero ryiwe ahera hacane hiyo ngoro niho hazoba inamano yanyegejwe imbere y'amaso y'abanyabwenge abantu batahura cyane inyegezwa aba bantu bose bo bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga mu kiringo c'ubuntu ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga bihuye n'ahera h'ingoro yo mu gihugu nk'amo ya Kristo igihe cyo kweze furuka naco gihuye n'ahera hacane h'ingoro yo mu gihugu nk'emo ya Kristo kandi ni mu gihe cy'ibiro kubetse furuka gihuye n'ahera hacane niho hazoba hari impano yanyegejwe iriko irahabwa uwunesha kandi iyo mpano yanyegejwe mbega mwaba muzi ico arico nimba Kristo mu myaka 2000 iheze yariyerekanye nk'umutsima wamanutse uva mu ijuru Kristo mu kuza kwe kwa mbere niwe mutsima wamanutse uva mu ijuru nkuko hari hamanutse umutsima manu kubwo bwoko bw'Aburayo mu myaka 40 no kuvuga ukuza kwa mbere kwa Kristo ni uwo mutsima mu buryo bw'impwemu wamanutse uva mu ijuru nkuko manu nayo yamanutse uva mu ijuru imyaka 40 kandi ku munsi wa nyuma naho ntashobora kuba ikindi kintu mana yanyegejwe ntishobora kuba ikindi kintu uretse Kristo mu kuza kwe kwa kabiri rero murabe ico integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze Revera William Branham ku rupapuro rw'amajana 230 mu gitabo c'ibihendwe by'ishengero atubwira kuri manu yanyegeje yaravuze ati Página 230 papuro k'amajana 30 mu gitabo cy'ibihendwe by'ishengero yaravuze ati rero hariho iciyumviro cyo kujya muri kazoza kujya kuri manu yanyegejwe ndiyumvira yuko azoba ari ukujya ku guhishurirwa guhoraho kwa Yesu Kristo mu bihe bihoraho bizoza ukujya kunki guhishurirwa kwa Yesu Kristo mu bihe bizoza inyuma y'ikiringo c'ubuntu n'inyuma y'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga kandi guhishurirwa kwa Yesu Kristo ko mu kinkombe c'indwi ikiringo c'indwi no guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo kandi guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo kubatoranijwe n'Imana bo ku munsi wa nyuma azoba ari impano yanyegejwe ariyo batashoboye kurya abahungu n'abakobwa b'Imana mu bihe byaheze kuko itari hari ku bwabo kuko cyari ikintu cyari kuzoza muri kazoza uko guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo nta numwe yashoboye kukurya ko kubera iki kuko
ntabwo uko guhishurirwa kwari guhari ku bwabo. Uguhishurirwa kwari guhari ku bw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu ntambuko canke mu bintu by'ishengero ry'abanyamahanga, kwari guhishurirwa kuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi iyo nayo nyene ni manu yamye ikoroka iva mu ijuru mu bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Guhishurirwa kwamya kuza kwihanga ku bantu mu bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Rero ku munsi wa nyuma naho iciyongera ku guhishurirwa ko kuza kwa mbere kwa Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi, ishengero ry'umwami Yesu Kristo abatoranijwe n'Imana bazoronka manu yanyegejwe. Uguhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gihugu aciwe co kwisubiza ivyiwe. Kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba ririko rirajya kuri ino manu yanyegejwe mu gihe cahera hacana arico gihe cibuye rikomeze imfuruka, kugira ngo bityo bagaburire ubugingo bwabo, kuko umuntu ntazobeshwaho n'umutsima gusa, ariko azobeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Kandi ijambo riva mu kanwa k'Imana n'abavugishwa n'Imana. Kubw'ivyo rero ijambo ryamye riva mu Mana ryaje biciye mu bavugishwa n'Imana, kuko uhoraho umwami uhoraho ntaco azokora atabanje kwibira akabanga abasavye biwe avugisha. Rero ni gute tuzoronka guhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo? Guhishurirwa kw'iki kintu kidasanzwe casezeranijwe ko kizoshitswa muri iki gihe c'iherezo. Ni gute tuzoronka uguhishurirwa kw'ibi bintu bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe c'iherezo, ari navyo igikuru ari ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Mu vyeshuro Yohana igice ca 22 umurongo wa 16 haravuga hati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ni ukuvuga ko Yesu Kristo arungitse marayika wiwe ntumwa kugira ngo amenyekanishe ibi bintu mu mashengero. Vyeshuro Yohana naho nyene 22 umurongo wa 6 ukabandanya haratubwira hati, arambarira ataye amajambo nayo kwizegwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igere mwe muzo bavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba. Nindarungitse ni marayika wiwe ntumwa kugira giriki, kugira yereka abagorano biwe ibintu bitegerezwa kubaho vuba. Niwe arungitswe na Yesu Kristo kugira ngo amenyekanishe bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe c'iherezo. Kandi ibyo ni ibintu Kristo yasezeranye kumenyesha ishengero ryiwe, kumenyesha abo bose ku munsi wa nyuma, abo bose bazoduga aho azoba ariko arigaragariza muri iki gihe c'iherezo. Ni ukuvuga ngo mu ntambuko y'ishengero rya Yesu Kristo iyo azoba ariko yigaragarizamwo, we yamye yigaragariza mu ntambuko ya mbere mu gihe ca mbere c'ishengero ry'abanyamahanga hariya muri Aziya ntoya biciye muri Pawulo, hanyuma mu gihe ca kabiri, ca gatatu, ca kane, ca gatanu n'ica gatandatu hariya mu Burayi biciye mu ntumwa zitanu, hanyuma muri Amerika ya ruguru biciye muri Revera William Branham. Ariko muri iki gihe c'iherezo azoba ari mu ntambuko y'igihe c'ibiruko z'ifuruka yigaragariza mu ishengero ryiwe biciye muri marayika wiwe ntumwa, atumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe c'iherezo. Kandi ibyo nivyo bintu yavuze ko azomenyesha, azobwira abazoduga aho azoba ari mu gihe c'iherezo, no kuvuga ngo mu ntambuko y'ishengero rya Yesu Kristo iyo azoba arimwo. Hanyuma y'ibyo ndavyo mbona mw'ijuru rugiguguruye, kandi ryajwe nabanje kumva rivugana nanje ari nk'igi nzamba, rirambwira riti, duguze hano wereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ibyo. Ivyeshuro Yohana igice ca 4 murongo wa mbere. Rero
dushobora kubona yuko ari Yesu Kristo yasezeranye kutumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, ariko kugira ngo abikore arungika marayika wiwe ntumwa, nuko biciye muri marayika wiwe ntumwa Yesu Kristo akigaragaza muri mpwemu yera akatubwira bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. No kuvuga ko ashira mu mutima no mu kanwa ka marayika wiwe ntumwa kuno guhishurirwa kose kw'ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba, hanyuma akamusiga na mpwemu wiwe akavuga asizwe na mpwemu yera bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, ari nabyo ahishurirwa, ari nabyo amuhishurira, nawe akabishurira ishengero rya Yesu Kristo iryo yarongetsweko. Jewe Yesu ntumye mu marayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo kubw'amashengero. Rero turabonye uwo ari we uwatumwe na Yesu Kristo kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kandi yarongetswe mu mashengero yose. Ni ukuvuga ko amashengero yose afise umugisha w'uko Yesu Kristo ayarungikira marayika wiwe ntumwa akabamenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, akabahishurira ibyanditswe buvugishwa, nuko akabamenyesha ibyamaze gushitswa hamwe n'ibiriko birashitswa ndetse n'ibizoshitswa imbere gato. Nuko bityo ishengero ry'umwami Yesu Kristo rikaronka guhishurirwa kw'ibi bintu byose bitegerezwa kuba muri iki gihe cy'iherezo, hanyuma y'ibyabaye mu myaka 2000 kuva kuri Kristo kugeza ubu, mu gihe twokongereza kukirangamisi imyaka yo gucegwa iriko. Rero kuno guhishurirwa kwa Yesu Kristo marayika wa Yesu Kristo azanye ni manu yanyegejwe ko bw'abahungu bose n'abakobwa b'Imana, kuko no guhishurirwa kwa Yesu Kristo, uguhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo ku munsi wa nyuma nka manu yanyegejwe, uguhishurirwa kw'ikiringo gishasha hamwe n'ikimpumbi gishasha. Habakuki igice cya 2:14 haravuga hati, kuko kumenya icubahiro c'Uhoraho kuzoba kuzuye mu isi nk'uko amazi abugereye mu kiyaga. Na Zekariya igice cya 14 aratubwira ati, kandi kuri uwo munsi Uhoraho azoba umwe n'izina ryiwe ribe rimwe. Ndetse kandi aratubwira yuko Uhoraho azoba umwami aganza amahanga yose. Iyo niyo nganje y'ubwiza y'imyaka 1000. Rero dushobora kubona, dushobora gutahura icarico kurya kuri manu yanyegejwe, kuko dushobora gutahura ko ari manu yanyegejwe ni uguhishurirwa, no guhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo, guhishurirwa batarose abakristo bo mu bihe byaheze. Bari bafise gusa uguhishurirwa ko kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi bari yuko guhishurirwa izo mfungurwa natwe kandi. Ariko iciyongera muri iki gihe cy'iherezo, Kristo azoduha manu yanyegejwe, uguhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda, umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gihugu aciwe co kwisubiza ivyiwe. Kandi ni bande bazohindurwa bakazamurwa bakajanwa na Kristo mu mazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama? Aje kugira ngo arondere ishengero ryiwe. Kandi Pawulo mutagatifu yaravuze ko inzamba ya nyuma izovuga, abapfuye bizera Kristo bakazoka ubwa mbere, natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Kandi aranatubwira ku bazoba bagisigaye kugeza ku kuza k'umwami, abo nibo bazoronka uguhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo, ariko kuzotangwa na Kristo biciye muri marayika wiwe ntumwa aguha ishengero rya Yesu Kristo. Kandi abo nibo bazoba bariko barajya kuko guhishurirwa kw'Imana nka manu yanyegejwe.
El alimento espiritual imfungurwa que zo mu buryo estuvo bw'impwemu escondido zari zaranyegejwe durante todos estos 2000 años muri na myaka que ibihumbi bibiri pero yaheze que yose para este ariko tiempo final muri iki gihe se había dado c'iherezo a comer a todos los escogidos bakazozirya abatonejwe n'Imana bose y ellos serán los que kandi abo nibo bazohindurwa mu gihe bazoba bakiri bazima barapfuye mu mubiri naho bazozuka n'abapfuye abavuye mu mubiri mu bihe byaheze bazozuka bari mu mibiri ihoraho natwe tuzohindurwa tuzojana na Kristo rero mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama rero marayika wa Yesu Kristo ntabwo ari umwami Yesu Kristo we gusa ni uwo yatumye intumwa yiwe ni umuvugishwa n'Imana ntumwa wiwe wo mu kiringo c'ubwami uburungitswe afise uguhishurirwa kwa Yesu Kristo nicyo gituma mu byeshu gice ca mbere umurongo wa mbere ukabandanya havuga ngo uguhishurirwa kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagororano biwe ibigira bibeho vuba agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana nibiciye muri nde haje guhishurirwa kwa Yesu Kristo nibiciye muri marayika wiwe intumwa rero dushobora kubona ibanga rya manu yanyegejwe si manu isanzwe ya yindi yakoroka hariya mu bugaragwa kubwo bwoko bw'Heburayo kandi si na manu isanzwe imwe yashigwa mu isanduku ry'isezerano na Aroni hamwe na Mose ariko iyo manu ijya manu yakorotse mu bugaragwa yashushanya kuza kwa mbere kwa Kristo arizo mfungurwa zo mu kiringo c'ubuntu manu nayo yanyegejwe ahera ha cane ishushanya kuza kwa kabiri kwa Kristo arizo mfungurwa zo mu gihugu mpemu ku bahungu n'abakobwa b'Imana mu kiringo c'ubwami hamwe no mu kimpumbi c'indwi iziyongera ku mfungurwa zo mu gihugu mpemu zo kuza kwa mbere kwa Kristo rero iki nico gihe co kurya kuri manu yanyegejwe uwunesha nzomuha kurya kuri manu yanyegejwe kandi dutegereza kubigeza ngaho kuko aho Yesu Kristo abandanya avuga ati kandi nzomuha akabuye kera kuri ako kabuye handitswe ko izina risha ntabwo urizi atari uzorihabwa rero twoca dutegerezwa kuvuga ku izina risha ryanditswe ko ako kabuye kera kandi ako kabuye kera kaje ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje afise izina rishasha reka tubigeze ngaho tubiceceke muri manu yanyegejwe mu mfungwa zo mu gihugu mpemu kubwo abatojwe n'Imana bose bukuru no munsi wa nyuma iri banga ryose ryo kuza kwa rino buye ryera ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo hamwe n'izina risha ry'iri buye ryera ibyo byose biri ngaho mu butumwa bwa Kristo kubw'ishengero ryiwe muri iki gihe c'iherezo ni ukuvuga yuko biri mwizi mfungurwa zo mu gihugu mpemu za manu yanyegejwe kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje rero ko akabuye gafise izina rishasha ivyo so kugira ngo abantu batangure kuvyiyumvirako cane kuko Kristo bwiwe niwe yavuze ko azomuha akabuye kera kwako kabuye kakaba kanditswe ko izina rishasha hazoba umuntu uwunesha intumwa azoronka kano kabuye kera nukuvuga azokwakira akakira ukuza kwa kabiri kwa Kristo azoha ikaze Kristo azomwakira kandi azomwakira mu izina rishasha kandi abantu bamwe bazobaza bati ariko Yesu Kristo afise izina rishasha ni vyiza namba rifise nuko arabivuga kandi ariko arabivuga hano ariko hari ahandi hantu yavuze ko azoba afise izina rishasha ivyeshuro Yohana igice ca 3 murongo wa 12 haravuga ngo unesha
yo le haré, unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, y nunca más kandi saldrá de allí. ntazosohoka ukundi, Y escribiré nanje sobre él el nzomwandika ku izina nombre ry'Imana de yanje mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi n'iry'umugwa Dios, w'Imana la nueva yanje, Jerusalén, niwo Yerusalemu la musha cual desciende del ururuka cielo uvuye mu de ijuru mi Dios, ku Mana y yanje, mi kandi nombre nzomwandika nuevo. ku izina ryanje risha. ¿Cómo dice? Avuze gute? Y mi nombre nuevo. Ku izina ryanje risha. Él es el que dice. Niwe que tiene un avuze nombre ko nuevo. afise izina rishasha, Y en la revelación kandi mu guhishurirwa de la segunda venida de ko Cristo, kuza kwa kabiri kwa Kristo que es el maná escondido ariyo manu para yanyegejwe todos los hijos de Dios, kubw'abana b'Imana bose, abierto, revelado ese misterio hazohishurwa hugurugwe rino banga ryo kuza kwa Kristo ku munsi wa nyuma con un afise nombre nuevo. izina rishasha. Es un misterio, Ni banga, pero ariko es un misterio Ni del banga. cual Cristo mismo Kristo ha dado bwiwe testimonio de que yashingiye es así, ntahe de que yuko tiene ari uko rimeze, un nombre nuevo. yuko afise izina rishasha, Y todo ese misterio del nombre kandi iryo banga nuevo ryose está ry'izina risha en el riri alimento mu espiritual mfungurwa zo mu buryo del bw'impwemu maná escondido za manu para yanyegejwe todos los hijos ku bw'abana bose de Dios. b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Hemos llegado al tiempo Twarashitse mu gihe de comer co kurya del maná escondido manu yanyegejwe prometido aquí, yasezeranijwe hano Apocalypse. mu vyahishuriwe Yohana, y el primero que lo recibe y come kandi es uwa mbere el mensajero, ayironka akayirya ni el intumwa, siervo fiel y prudente, umushumba wo y lo kwizigirwa comparte w'ubwenge, con nuko todos los akayisangira n'abana b'Imana Lo bose, comparte con akayisangira todos los hijos de la n'abana casa de b'Imana Dios, bose de la bo mu nzu iglesia, y'Imana del bo mu Señor ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. tiempo de comer, Igihe co kurya maná escondido. kuri manu yanyegejwe, tiempo de comer igihe de la co kurya ko revelación guhishurirwa de la segunda ko kuza venida de Cristo. kwa kabiri kwa Kristo. Ha sido para mí un Kuri jewe privilegio ryari grande ihigwe estar con ridasanzwe ustedes kubana namwe en este tiempo muri kino gihe, y en este momento y hamwe no mwaka en este kanya lugar, no mw'iki kibanza, dándoles testimonio ndabashingira intahe del maná ya manu escondido y yanyegejwe, de que hemos llegado al kandi tiempo ko twashitse mu gihe co kurya del maná kuri escondido. manu yanyegejwe. En otras conferencias que ya Mu bindi están bikorane twamaze kugira, mwebwe muzobona más detalles ido con nido relación al maná ku bijanye na escondido manu y yanyegejwe también ndetse al nombre nuevo n'izina del Señor risha Jesucristo, ry'Umwami Yesu Kristo, y también ndetse kandi no kuza kwa kabiri kwa Kristo, para que así kugira ngo bityo sean alimentados en el alma hagaburirwe ubugingo bugaburirwe ino manu yanyegejwe, izi mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu Él prometió darnos izo yasezeranye kuduha tiempo final. muri iki gihe Que c'iherezo. las bendiciones Ese del imigisha ya Cristo, Yesu del Kristo Pacto mareka sean w'isezerano sobre yoba todos kuri mwebwe ustedes mwese y sobre mí no también. kuri jewe nanje, Y pronto kandi se vuba se complete el número wokuzura de los igitigiri escogidos c'abatoranijwe de Dios. n'Imana, Y pronto los vuba muertos en Cristo abapfuye bizera resuciten, Kristo y nosotros los que bazuke, vivimos natwe bakiri bazima seamos transformados, duhindurwe, y todos seamos nuko twese llevados tujanwe a la casa de mu nuestro rugo Padre rwa celestial, Data wo a mw'ijuru, la cena mu mazimano de las bodas y'ubukwe del Cordero. bw'umwagazi En el w'intama, nombre eterno del mu izina Señor rihoraho Jesucristo. ry'Umwami Yesu Kristo, Amén. amen Y amén. kandi amen. Muchas gracias por Murakoze vuestra cyane kuba atención mwateze amatwi y mubikunze, continúen pasando mubandanye todos mwese una mugira tarde llena umugoroba de las wuzuye bendiciones imigisha de Jesucristo, ya Yesu Kristo, nuestro Salvador. umucunguzi wacu. Que Dios les continúe Ese Imana yabandanye bendiciendo kubahezagira todos, mwese, y continúen pasando kandi una mwese tarde mubandanye llena mugira umugoroba de las wuzuye bendiciones imigisha de nuestro amado y'umukundwa Señor wacu Jesucristo. Umwami Que Yesu Dios Kristo. Ese les bendiga, Imana les yobahezagira guarde kandi a todos. ikabarinda mwese, Y así como kandi comiendo, nk'uko barya vean nuestras murabe niñas, abana bacu, las niñitas abakobwa desean parecer bashaka como mamá, y gusa na ser mama como mamá. bakaba nka mama wabo, kugeza n'ubwo bambara ibirato vya mama hamwe n'impuzu za mama rimwe na rimwe. Abahungu nabo bakambara ibirato vya papa hamwe n'ikoti rya papa kuko bashaka kumera nka papa, ariko kugira ngo base na papa wabo bategerezwa gukora iki? Ni ukurya, bakagenda barya, nuko bakagenda bakura uko iminsi igenda ihaca, amezi, imyaka, kugeza babaye nka papa wabo, kuko bashaka kuba nka papa wabo. Natwe turashaka kumera nk'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo, tugira ishusho na kameremere vya Yesu Kristo. Nico gituma turye imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu. Rero iciyongera
ku mfungwa zo mu buryo bw'impwemu zo kuza kwa mbere kwa Kristo, aduha imfungwa zo mu buryo bw'impwemu guhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo. Uko guhishurirwa kw'Imana ko ku munsi wa nyuma kugira ngo tugere mu gihagararo ca Yesu Kristo, kugira ngo tugire ishusho na kameremere bya Yesu Kristo, kuko twese dushaka kumera nkande nk'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero tujye kandi dukurikire Kristo, aho niho tuzoshika. Nkurikiye Kristo, nkurikiye Kristo, nkurikiye Yesu Kristo, nta wundi wo gukurikira. Nkurikiye Yesu Kristo kubera iki? Kugira ngo ngire ishusho na kameremere bya Yesu Kristo.